twebwe iby'ubwoba bwo guhomba nta bihari mu ishirahamwe ABG Burundi. Twebwe turashinga amasosiyete tugahamagara nk'abarundi abishoboye agashinga imitahe kandi amaze kuzana imitahe bose twava muri confinance ntibidoga kuko two turatera imbere tuko turanashinga n'indi societe ya assurance yitwa Teliko vuba cyane muzobona yatanguye byose ko tubikorera hamwe dushira ingufu hamwe twebwe cyo twihaye intumbero no kuzibukira kwiyumvira guhomba niyo wohomba hahomba uri ku kivi amasosiyete ngaha mu Burundi ngo yaharura murayazi abayashinze baraharuwe murabazi bose barabitinya batinya ngo bohomba mbega none ko hari ibyabatwaye amafaranga bagahomba nibyo gabo ntibyotuma abantu bacika intege mu kwinvestisa mu gushinga amasosiyete nibyo duca intege na gatoyi kuko naho biruko hariho abandi bashinze amasosiyete aratera imbere y'ibyitegerezo tworabirako rero no hamagara abarundi kutagira ubwoba bwo guhomba kutitwaza ibyahombye no mu bihugu biteye imbere ugiye kubiraba nabo nyene ari hose zahombye nta gihugu na kimwe cyo kwisi hateye amasosiyete ahomba n'atera imbere rero muri make kubijanye ni kwindura inyifato kugira ngo dushike kwihangiro gimbona kazo y'igihugu cyacu Burundi icambere ni industrialisation donc kugwiza inganda zihingura ibintu zikora ibintu kugira tugabanye ama importation tugabanye kurankura ibintu biva hanze. Nitwa Ntirampeba Gervais imbere y'amategeko ishirahamwe ABG Burundi Alliance for a Better Generation. Muserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ABG Burundi ibyo gishinze harimo gukangurira urwaruka guhindura ibyiyumviro maze rukora imigambi y'iterambere mbega guhindura inyifato n'ibyiyumviro ari inzira ishikana ku gihugu bwifashe kandi buteye imbere tutahuri. Kubijanye no guhindura inyivyo n'inyifato ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi na cyane mu ntumbero yo gushika kuri yahangiro y'igihugu cyacu Burundi imbona kazoza ya 2040 igihugu bwifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ibyo birakenewe cyane ko ugwaruka ariko Burundi bw'ejo ko bimenya guhindura imyimvire n'inyifato. Ubwa mbere dukwiye kumenya yuko hariho ibyinshi mu myaka iheze byatuma igihugu gishobora gutera imbere n'abantu bashobora kubaho neza batarinze gukoresha ingufu nyinshi bivanye nuko ico gihe ibihe byari bihari donc novuga n'amahirwe yari ahari atandukanye na yino munsi. Uyu munsi ugwaruka kwiga amashuri ugaheza ni gwinshi je cyambere ugeranyije mu myaka iheze wasanga abaheze amashuri bari bakeye cyane bigatuma usanga abaheje amashuri baca baronka ubuzi byoroshe gutyo bigatuma bitabagora cyane kugira ngo batere imbere. Ariko uyu munsi bivanye nuko habaye politike y'igihugu yuko ugwaruka nka gose kwiga amashuri byatumye haboneka abantu benshi baheje amashuri bamaze kugeza amashuri rero usanga hahandi bakura baronka ubuzi usanga no marché canke kujya akazi rica rigabanuka abantu bakeneye akazi biza amashuri. Nico gituma bisaba yuko ugwaruka ndetse n'abarundi bahindura inyifato mikije yuko abantu bize ni benshi ariko akazi ntikakagwira ku murindi nkuko abeko bariga bariko baragwira. Kwiga amashuri turi benshi ni terambere ni byiza ariko birakeneye ingingo mperekeza niko guhindura inyifato ku buryo kuwiza amashuri atamategere yuko acaronka akazi akorera undi muntu ahubwo ya mashuri yiga akamufasha kwihangira imirimo akamufasha kwishingira akazi. Ubwo ni uruhande rumwe. Uruhande rugira kabiri nuko abarundi muri rusangi nabo bogwiza ibijanye no kugwiza amasosiyete inganda kugira ngo gwagwaruko ruri amashuri babantu reko ariga amashuri bashobore kuronka bwa bumenye bakura mu mashuri aho babushira mu ngiro. Ibyo bitagenze uko rero habeho kwigisha abanyeshuri biga amashuri ari benshi tubakeneye ko abarundi bose atanumwe bahatiza amashuri kandi uriko bimeze mugabo kandi hatabaho ingingo mperekeza yo investissement kugwiza abanyamitahe gushinga amasosiyete tuzosanga kuba abantu benshi bazize amashuri benshi bishobora kuba intambamye bishobora kuba intambamye y'iterambere kuko acagwira abashomeri hamaze kugwira abashomeri bituma abantu bihebura biraje no gutuma nibigira n'ingaruka mbi kuvyekeye amashuri n'abiga amashuri bakabagabanuka kuko abona ati je narize amashuri nta kazi mfise ugasana n'undi muntu yiga amashuri acika intege zo kwiga amashuri kuko abana mugenzi we yize amashuri atarosa akazi. Rero muri make birasaba yuko habaho abantu bagwiza indonko ubuzi kugira hagwira ubuzi naho harakenewe
abantu bashinga amasosiyete. Gushinga amasosiyete mu Burundi benshi babitinya. Ni ya nyifato isaba ko duhindura tukamenya gutandukanya investissement na business. Mu Kirundi novuga investissement nko gushinga imitahe, gushinga amasosiyete, gushira imitahe mu bintu bizozana inyungu inyuma y'ikiringo kitari gito. Ariko business nayo ni urudandaza rwa misi yose n'akazi ka misi yose gatuma kira ku kwezi uronka inyungu yihuse. Abarundi rero mu bijanye na investissement na business benshi baravyitiranya. Uyu munsi abarundi benshi bakunda ibintu bashira nk'amafaranga bagaca baronka inyungu yihuta. Ivyo navyo ntabwo ari investissement, ni business. Nivyo birakenewe ivyo navyo, ariko kandi tuzisanga mu myaka kazoza naho igitigiri cy'abantu benshi batateguye kazoza kabo, batashinze amasosiyete atuma atanga akazi, batashinze amasosiyete azotuma abaramira bageze mu zabukuru. Kubijanye rero na investissement business ni ikintu hagarako cyane abarundi bakwiye kumenya no gwaruka kijanye nuko abarundi benshi bogwiza gushira imitahe mu masosiyete, hakabaho gushingwa amasosiyete afise intumbero y'inyungu ya kazoza azokunguka inyuma y'imyaka 3 imyaka 5. Nuvuga amasosiyete twita société structurée, amakampuni mwita amakampuni. Izi barundi benshi rero ntacyo bijukira cyane. Amasosiyete ngaha mu Burundi ngo yaharura murayazi, abayashinze baraharuwe murabazi, nta bandi bantu bariko bashaye imitahe, nta bandi bariko bashinga amasosiyete abantu bashaye imitahe, bose barabitinya, batinya ngo bohomba, bamwe bakitwaza ngo ivyo batwaye amafaranga. Ivyo byose hakiriho inyifato kwitwaza ngo ivyo batwaye amafaranga, ngo ivyo amafaranga bagahomba. Mbega none ko hari ivyo batwaye amafaranga bagahomba nivyo. Ivyo navyo nibaza ko hariho inzego zibijeje kubikurikirana. Mugabo ntivyotuma abantu bacika intege mu kwinvestisa mu gushinga amasosiyete. Ivyo duca intege na gatoyi kuko naho biruko hariho abandi bashinze amasosiyete aratera imbere y'ivyitegerezo tworabirako. Rero no hamagara abarundi kutagira ubwoba bwo guhomba, kutitwaza ivyahombye. No mu bihugu biteye imbere ugiye kubiraba nabo nyene hariho sosiyete zahombye. Nta gihugu na kimwe cyo kwisi hatari amasosiyete ahomba n'ayatera imbere. None ko iki muntu twakwa twitwaza amasosiyete yahombye kugira sosiyete zihombe ziva ku bintu byinshi cyane. Ahubwo gikenewe no kwiga mbega sosiyete kanaka yahombye gute. Apana kumva ngo yahombye ugacu yitwaza utazi impamvu yahombye. Ibituma bihomba abiti by'ubutunzi n'abandi babikoreramwe barazi ko ari byinshi cyane. Ivyo navyo ni ibintu umuntu ashinze societe, nivyo bintu muragenda yagwana ku munsi kugira ngo azibukire ntahombe. Rero muri make kubijanye ni kwindura inyifato kugira ngo dushike kwihangiro gimbona kazo y'igihugu cyacu Burundi, icambere ni industrialisation. Donc kugwiza inganda zihingura ibintu, zikora ibintu kugira tugabanye ama importation, tugabanye kurankura ibintu biva hanze. Ivyo biva hanze turankura nivyo bitwara ya madovize y'amafaranga mva makungu. Natwe tunazi ko mu Burundi ibintu bituma turonka amafaranga mva makungu ntabwo bigwiriye cyane. Nico kandi cyo tuma tugerageza kugira kugwiza ibikogwa canke ama product cyangwa produit canke ibirimwa canke ibikogwa bishobora gutuma turonka umwimbo mwinshi tugashobora ku exporta, tugashobora gushora hanze kugira amadovize aze. Ivyo bizotuma dushobora gushika ku mbona kazoza biciye mu kwindura n'inyifato ishingiye ku kugwiza inganda, industrialisation ishingiye kudatinya guhomba ahubwo kuraba gituma zihomba hamugafata ingingo zibereye kugira ngo ukinge ntibihombe. Mugandi twitwaze izahombye ahubwo dushira imbere kwinvestisa kugira imitahe kandi minini kuba amafaranga barayafise benshi, hanyuma tugatera intege kandi nako bagira ama investissement kuko naho nyine abatega ama investissement ifo ko tubashorera kuko ari bashinga abakora ibikorwa bitandukanye bizana ibintu novuga innovation canka akantu kakabijya ibintu bishaje bigezweho ngo usanga akwega abarundi ko tubisuzugura. Hariho nabonye bakora ibirato byiza mu Rumonge ayo ugasanga twe twagurira tubivuye hanze, ugasanga wa murundi yashiye kuri kirato ciwe ntumushoreye amaze kubura amushorera aca cika intege aca biheba. Byose n'ingendo bikwiye duhindura daboro gukunda iby'iwacu, gukonsoma cyangwa gufungwa cyangwa kugura ibyo ivyakorewe i Burundi, made in Burundi. Murakoze. Ego cyane nk'uwashinze ishirahamwe ABG Burundi, ni nk'izihe nyifato mubona zishobora kubuza igihugu gushika ku iterambere? Inyifato ishobora gutuma abarundi tudashaka ku iterambere nasheshe kuyambona kazoza ya 2026. Inyifato ya mbere ni kwa gutinya guhomba. Inyifato igira kabiri ni kudashigikirana. Inyifato igira gatatu ni gucana intege. Tuvuze gucana intege nganugaruka ku cakindi nariko navuga c'abantu bariko bakora ibikorwa by'iterambere n'ahatari kirenga abo bakenyene kakora by'iterambere tutariko turabatera intege tubashorera tugerageza kubafasha gutera imbere
tuzosanga naho nyene two turabaca intege tugasanga twasubiye inyuma tugasanga izo nyifato tuba dutera imbere. Hama kandi murumva yuko turacafise ikibazo mu Burundi c'inyifato cyo gusanga abantu agwaruka ruja ku marigara rukicara ugasanga itigiri cyinshi kinini cy'abarundi ntibaproduiza canke ntibakora ntibinziza baricaye. Abo bantu bicaye tubona bicaye ku marigara hehe hageze saa sita barafungura hageze mu ijoro bafungura ivyo bavanye hehe bisigura ko bafungura ibivuye mu mitsi cyane mu nguvu z'abandi bantu zigitigirikana kagitoyi cyo kiko kirakora ico gitigiri gitoyi ko kirakora rero twiko kiragwiza umwimbu two kwita les personnes actives cyane les personnes productrices bituma babandi bari ku kivi bacika intege inguvu ariko barakora n'umwimbu wabo ntuboneka kuko usanga uriko uraribwa n'abantu benshi bicaye. Donc twogabanya amarigara abavyeyi twogerageza guhamagarira urwaruka kuzibukira amarigara kwihangira imirimo gukora cyane. Umuntu amasaha 12 arimwe ku mutaga umuntu agaharura ibintu akoze icyo byamwinjirije hama kandi umuntu agaharura ibyo afungura agafungura ibintu bihuye n'uburyo yinjije ubu ukungane karagira umwimbu wiwe. Iyo ni nyifato nawe nyene dukwiye kuraba kuko igihe tuzusanga twe turafungura byinshi twijije bike igihe tuzusanga twe ari igitigiri cy'abantu bariko barakora gitoyi ugirangira igitigiri cy'abantu benshi atariko barakora. Iyo ni nyifato nyinshi gutuma tudashika kwijya amahangiro canke yambona kazoza igihugu cacu. Donc muri make hobaho guhindura inyimvo n'inyifato bijanye no kugwiza akazi mu kugwiza icyo dukora kugabanya ubunebwe kugira igitigiri cy'abantu bafise ubuzima buri hasi twiza muri France niveau de vie kigabanuke uko igitigiri cy'abantu bafise ubuzima buhagurutse ntangero niveau de vie iduze gatoya bakeyi bituma nabandi bakorageza gushinga inganda no guproduiza ibintu baca babura bashorera kuko nta le pouvoir d'achat ntayihari ubushobozi bwo kugura nta buhari. Donc kugira igihugu gitera imbere gisaba ibintu byinshi cyane habanza kubaho babandi bakora ibikorwa bizana umwimbu hama akabaho kandi n'abakonsoma uwo mwimbu. Abakonsoma uwo mwimbu ifo ko bafise ubushobozi bwo kuwukonsoma ya niveau de vie rero ituma habaho le pouvoir d'achat. Donc hobaho mugabo Barundi abantu benshi bahaye bakora umwe wese uzosanga kagira umwimbu ivyo yinjiza ku kwezi uko ivyo yinjije bicaye muheza pouvoir d'achat yo gushobora gushorera mugenzi we sivyo nawe kandi ivyo yakoze karonka undi umuntu amushorera muri make n'urusobangane bituma kumwe wese aja kukiva gakora ivyo bitabaye uko bizoba intambamye gushika kumbona kazoza ya 2040 na 2060 igihugu giteye imbere. Murakoze. Yego muravye ishirahamwe ABG Burundi ryavuye naho rigeze bega mubona ko guhindura inyifato n'ivyiyumviro byoba byarabafashije cyane. Ego cyane twebwe mu ishirahamwe ABG Burundi twatanguye 2019 kuko ryari ishirahamwe gihaye intumbero yo gukaburira abarundi guhindura imyimviro n'inyifato ishimikiye ku iterambere kuko ico gihe abarundi benshi ndetse ugwaruka wasanga ruguma ruhanze amaso hanze umuntu akumva menga kugira atera imbere ni ngombwa abanze kuronka imfashanyo umuntu akamayumba menga kugira atera imbere niko banza kuja hanze. Tumaze kubona mu ishirahamwe ABG Burundi rero tumaze kubona hariho inyifato nk'iri cyo kugwaruka n'abarundi twari twiyumvira gushinga ishirahamwe rifatira kwiyo nyimviro n'inyifato ko twabonye ari intambamye ku iterambere. Nico gituma mu ishirahamwe ABG Burundi twatanguriye gushiraho amafilme canke novuga amareresi azagerageza gufasha guhindura imyimviro n'inyifato. Amareresi menshi mwari yabonye impano nzanano aho twagerageza kwereka ugwaruka ruje amashure ko tokwishinga gwiza amashure ahubwo heje amashure bokora ibikorwa byose byo tumaronka kuntu babaho kuntu botera imbere. Mwarabonye amafilme twashinze umutima w'igihugu Series donc amafilme twakinye ayo filme yakorera ku cyo twita civisme fiscal et droit fiscaux twakora kuvyerekeye akaranga mutima kajanye n'ikori n'amategeko agenga amakori kugira ngo n'abagwiza tunga abarundi bagerageze gutanga ikori ko nanjye ituma igihugu gitera imbere gutyo igihugu yadufasha natwo kugira ngo le climat d'affaires igende neza mibare myiza ikenewe kugira igihugu gitera imbere canke abantu babikora ivyabo bakore neza bigende neza. N'andi mafilme twakinye yo guhindura inyifato muri yo cadre nyine guhindura inyifato twashinze ikinyama kwa Agaseke BTV gifasha guha ijambo abene igihugu ndetse abantu bamaze gutera imbere bamaze guhinduka bakagira témoignage cyangwa bagira igishinga ntahe cyane biciye mu kiganiro cyitwa bategabiro cakenge naco ni kiganiro gituma duha ijambo abantu b'intararibonye mu iterambere
hanyuma bakagira igishinga ntahe bigatuma abandi barundi bakiri n'amajambere bahatorera ubwenge gutyo bigatuma nabo bifatira ingingo yo guhinduka bakava mu byo gusamara no gutumwanya igihugu cubakwa na bene cyo naho igihugu gitera imbere umuntu wenyine ubwo ugira icyo wabanza gutera imbere uko utabanje gutera imbere ushobora guteza imbere igihugu cawe uko uteza imbere igihugu nuko wagize umwimbu kuko umwimbu warose ugakura kikoro uriha igihugu uriha muri obeyere uriha mu bijejwe abajejwe ikori rero iyo abene igihugu ari abakene bafise ubuzima butameze neza n'igihugu gikena kuko nikironka gikuri kori byose ni ibintu rero twabonye bikenewe kwigishwa kugira abarundi bahinduke ivyo rero tumaze kubicamwo byose tukavyigisha byaratumye abanywanyi b'ishirahamwe ABG Burundi bahindura imyimviro n'inyifato biratuma rero tuja hamwe kugira ngo tutiteze imbere d'abord twana gushira ingufu hamwe ntitwatinye guhomba kuko kwa gutinya guhomba twabanze kubivyigishanya biciye mu mafilime biciye mu by'abinyamakuru twigishanya no mu bindi byo twashinze bikaburira abarundi guhindura turashinga ibikorwa biteza imbere bizana akazi aha tkuva nka microfinance twikangure SA yatangwa microfinance ku rugero rwa 4 turakora gutina dutera imbere dushobora ku rugero rwa mbere murabona ko microfinance kirafasha mu iterambere cyashya mu cyo kwita mu gifaransa inclusion financière mu gutuma umurundi wese ashobora kuronka habika amafaranga n'habika amafaranga bitarenze kumugora rero muri make imyimviro n'inyifato yaradufashije mu ishirahamwe ABG Burundi gushika aho dushigeze kuko twebwe iby'ubwoba bwo guhomba nta bihari mu ishirahamwe ABG Burundi twebwe turashinga amasosiyete tugahamagara nk'abarundi babishoboye bagashaka imitahe kandi amaze kuzana imitahe bose twaba muri confinance ntibidoka kuko two turatera imbere tuko turanashinga n'indi societe yitwa assurance yitwa Telico vuba cyane muzobona yatanguye byose ko tubikorera hamwe dushira ingufu hamwe twebwe icyo twihaye intumbero no kuzibukira kwiyumvira guhomba niyo wohomba hahomba uri ku kivi kandi niyo wohomba wabonye wahombeye rero muri make twe dushimbire guhomba dushira imbere ibikorwa kandi turazine ko bizogenda neza njyango murabizi mwese ishanga ABG Burundi namaze kubona ariko maze guterera ibitari bike mu iterambere ry'igihugu kubera yangende guhindura inyivyo n'inyifato twakoresheje rero nakaroro keza ko iyo uhindura inyivyo n'inyifato ni ngombwa utera imbere kuko nta mpamvu nimwe gusubira inyuma kandi n'ibindi bihugu byateye imbere byabanje gushira ubwoba bishira ingufu hamwe birashinga amasosiyete bashinga inganda bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye nkuko n'ibindi bihugu bihura n'ibibazo bitandukanye ariko bagira bitorera umuti buke rero nta kintu kimwe uzokora ushiga ugikora gitera imbere gitanze kugira ikibazo habanza kuba ama challenge ama defi ibibazo ivyo bibazo mukabitorera inyishu muri makira abarundi borema bagahindura inyimviro n'inyifato ishingiye ku bwoba bagakuraho ubwoba ikibazo kije ukagifeyisinga donc ukagihanga amaso mukaciga muri kumwe muri abahinga hanyuma bigashobora gutora umuti mugatera imbere ego mbega n'igiki muhanura abarundi muri rusangi hatibagiwe gwaruka rutarahindura inyifato n'ivyiyumviro kugira ngo ruhinduke rujane n'abandi mu iterambere maze Uburundi rube igihugu cifashe kandi giteye imbere icyo nhanura abarundi muri rusangi cyane no gwaruka rwo muri bwejo nuko ukora bivuze ubwa mbere nuko abarundi boshira ubwoba hama kandi igihugu cy'u Burundi cyacu turavye aho tugeze naho gushima ntidushake kumera cyo kimwe n'ibindi bihugu byo bishobora kuba bimaze imyaka n'imyaka biri mu mahoro twege igihugu cyacu Burundi cyaraciye mu ntambara cyaciye mu bibazo bituma rero iyo myaka haba umwanya wo gutakaza abarundi bamaze bicaye taje ko arinjiza tuko turatakaza umwanya rero mugabo bacu umugani mu kirundi ati aho wicaye uhirira mu kwiruka natwe harageze tugira ingufu dukore cyane kugira ngo wa mwanya twamara turi mu bibazo bishingiye ku ntambara tuwirihe mu gukora cyane kugira ngo kame mu karere ntidusange turi abanyuma ugwaruka rero ukwiye guhindura rugakura mako mu mpuzu rugakora cyane kugira ngo rurekipere canke gwisubize wa mwanya twamara tujya ko turakora kubera intambara ikindi naco abarundi no bahamagarira no kugwiza ibikorwa bizana akazi ikindi naco ni gushira ingufu hamwe hama ikindi ni gushigikirana nkuko babivuze hama ikindi kandi uhamagarira abarundi no gukunda gutanga amakori kugihugu naco kandi kidufashe gutera imbere kitushingira ama infrastructure amabarabara amapfuriro n'ibindi bituma umwene gihugu atera imbere neza byoroshe amatara n'amazi byose birakenewe mu iterambere rero turatanze ko naho nyene ntibikunda tusanga umuyaga nk'ubwo umucikagurika cyangwa asanga kabura uburyo kugira ngo haje hingomero canke hagwiza ama infrastructure apermeta canke atuma urudandazwa la circulation libre des marchandises takunda
donc kwidegemvya kwibidandazwa. Donc muri make rero abarundi turakeneye vy'ivyo guhindura cyane cyane bishingiye ku myimviro n'inyifato nabidonda gusino bigarukako.